Mwiriwe neza bakundwa nshuti na bene data muri hano, abumvira kw'iradiyo, abarabira ku mboneshakure, hamwe n'abadukurikira biciye kuri interineti mu bihugu bitandukanye byo muri Amerika Latine, Karayibe, hamwe na Amerika ya ruguru. Yesu imigisha Yesu Kristo mareka w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje, kandi atwuzuza ubumenyi bw'umugambi wiwe kuri uno musi wa nyuma, dutegure vuba twese, aduhindure imibiri yacu, ayihindure, atujane mu mazimane bwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru, mw'izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Muri kano kanya ngomba gusoma mu Baefeso igice ca 5 umurongo wa 14 na 15. Aho mutagatifu Pawulo atubwira, mutagatifu Pawulo ibi yabivuze yisunze icanditswe co muri Yesaya igice ca 60 kuva ku murongo wa 1 ukabandanya. Aratubwira mutagatifu Pawulo aha muri iki gisomwa, aratubwira ati nico gituma bivugwa ngo ikangure wewe usinziriye, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Nuko mwirinde cane uburyo mugenda, mwoye kugenda nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge, mugura uburyo mubugwiza, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimubi bipfu, ariko mutahure ivyo umwami wacu agomba ivyo ari vyo. Kandi ntimukaborerwe vino irimwo ubuhumbu, ariko mwuzure mpwemu, ni ukuvuga mwuzure mpwemu yera. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu, ikabuhezagiza ijambo ryayo, kandi ikatwemerera kuritahura. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Ikigwa cacu muri kano kanya ni igihe co gukangukira ukuri kw'ivy'Imana irikw'irakora uyu musi. Mu nteguro y'Imana turabona ko hari ibihe vy'ishengero hamwe n'ibiringo, kandi buri gihe na buri kiringo Imana yarategekanije igikorwa izokora muri ico gihe, kandi yarategekanije umuntu, intumwa izokoresha muri ico gihe, hamwe n'ubutumwa iyo ntumwa izovuga muri ico gihe. Kandi nta n'umwe ashobora gukora igikorwa c'Imana gihwanye n'igihe canke n'ikiringo uretse intumwa yarungitswe na Kristo muri ico gihe canke muri ico kiringo, ifise ubutumwa bugenewe ico gihe. Ubundi butumwa ntabwo bwokora. Nk'akarorero, haje mu gihe co kurokorwa k'ubwoko bw'Abaheburayo, iyo hari kuza umuntu akavuga ati Imana yarasezeranye yuko izorokora ubwoko bwayo bwa Isirayeli, ati kubw'ivyo rero ati ni ngombwa kubaka ubwato, kuko dutegerezwa guca mu kiyaga gitukura mu gihe Imana izoba iriko iraturokora. Ati reka twubake ubwato, kuko Imana izorokora ihanga ryayo, izotujana mu gihugu c'isezerano, mu gihugu ca Isirayeli. Ariko ubwo butumwa bwo kubaka ubwato ntibwari gukora muri ico gihe, kuko ubwo bwari ubutumwa bw'umuvugishwa Nowa. Rero ubwato
buri gihe bukora mu gihe buba bugizwe busha mu gihe umuntu abayemwo. Ubwato bushushanya Kristo ijambo, kandi iyo umuntu afise Kristo ijambo mu gihe yemerewe kubamwo aba afise ubwato, kandi aho rero buca bukora neza. Ariko ntidushobora gushira abantu mu gihe canke mu kiringo camaze guhera kugira ngo abantu baronke imigisha y'Imana. Nk'akarorero, nko mu gihe twokwishira mu ntambuko yo mu gihe ca Nowa, ntitwoshobora kuronka inyungu Imana ifise muri kino gihe. Ariko mwibuke ko bijya bihe vya Nowa, kubera ko vyari ibihe vyo gusobekerana kw'ibiringo, Imana ikaba yararungitse umuvugishwa w'ikiringo. Bijya bihe bishushanya ivyari kuba mu gihe ca nyuma, iki gihe twebwe turiko turabamwo. Kristo avuga kuza k'umwana w'umuntu yavuze ko bizomera nko mu misi ya Nowa, ndetse nko mu misi ya Loti. Mu misi ya Nowa dufise umuvugishwa n'Imana w'ikiringo, afise ubutumwa bw'ikiringo mu gusobekerana kw'ibiringo. No mu gihe ca Loti nawe nyene turafise intumwa y'ikiringo, ari we yabaye umuvugishwa na sogokuruza Aburahamu, afise ubutumwa bw'ikiringo. Vyongeye mu misi yo kuza k'umwana w'umuntu ku musi wa nyuma, ni misi imeze nk'imisi ya Yesu, kuko ni mu gusobekerana kw'ibiringo aho ukuza k'umwana w'umuntu kwasezeranijwe ko kuzoshikirizwa ku musi wa nyuma, no kuvuga ngo mu kimpumbi c'indwi, kandi azanana n'abamarayika biwe kugira bahamagara begeranye batorejwe n'Imana bose, hamwe n'ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba, ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ivyo bintu vyose bihwanye n'umunsi wa nyuma, ishengero ryose ry'umwami Yesu Kristo ritegerezwa kuba rikangutse rikabimenya, kuko bitagenze uko ntabwo ryomenya ugushitswa kw'ayo masezerano y'Imana yose ahwanye n'umunsi wa nyuma. Kandi vyoca bibagendekera nk'uko vyagendekeye ubwoko bw'Abaheburayo, abari barindiriye kuza kwa Mesiya, barindiriye no kuza k'umuvugishwa n'Imana Eliya, uwari gutegurira inzira Mesiya. Ivyo vyose vyarashikijwe. Ukuza kw'integuza yateguriye inzira Mesiya yabaye Yohana Umubatizi, ari we yaje afise impwemu n'imico ya Eliya, nk'uko vyari vyavuzwe n'umumarayika mukuru Gaburiyeli, ndetse kandi nk'uko vyari vyavuzwe bishingirwa intahe na Yesu, mu kuvuga yuko Yohana yari Eliya yategerezwa kuza. Matayo mutagatifu igice ca 13 canke igice ca 11 murongo wa 14 n'igice ca 17 muri Matayo umurongo wa 10 kugeza ku wa 13. Muri ivyo bisomwa bibiri, Yesu niho yashingiye intahe Yohana Umubatizi yuko Yohana yari urya Eliya yategerezwa kuza ico gihe. Kandi abantu benshi bari barindiriye umuvugishwa n'Imana Eliya mu buryo busanzwe kwaza nk'uko yagiye, kuko ntabwo Imana yari yarasezeranye ko Eliya azoza. Biyumvira basigura yuko ategerezwa kuza nk'uko yagiye. Rero yaraje, ariko ntibamumenye, bamukoreye ibyo bashaka byose. Iyo Imana isezeranye ko hazoza umuvugishwa yaje muri kahise, iryo sezerano rishitswa, rishikirizwa mu muntu wo mu gihe ubwo Imana ibiriko irashitsa iryo sezerano. Kandi mpwemu wa Kristo, mpwemu yera, aza muri uwo muntu akora ubukozi bw'uwo muvugishwa uwo aba yararungitse mu bihe vyaheze. Uko no kugaruka hamwe n'ubukozi no kuza k'umuvugishwa yaje muri kahise, aba yarasezeranywe ko azogaruka. Rero umuvugishwa Eliya, mwitegereze, ni umuntu yagize ubukozi
bwa mpwemu yera ubwari kwisubiramwo mu nshuro zitanu. ubwo bukozi bwari kwisubiramwo mu bantu batanu batandukanye. ni ukuvuga ubwa mbere na mbere muri Eliya butishubi, mu nshuro ya kabiri ubwo bukozi bwarisubiyemwo, mpwemu yera yabusubiyemwo, mpwemu wa Kristo yarari muri Eliya yabusubiyemwo muri Elisa, kuko mpwemu wa Kristo hanyuma yarari muri Elisa agaragaye akora ubwo bukozi bwa Eliya mu migabane ibiri. hanyuma ubwo bukozi bwisubiyemwo mu nshuro ya gatatu muri Yohana Umubatizi, ari we yari yuzuye mpwemu yera akiri no mu nda ya nyina, kandi yari mpwemu yera niwe yakoze ubwo bukozi. ariko ntibari bakangutse muri ico gihe mu buryo bw'impwemu. ubwoko bw'Abaheburayo nk'igihugu hamwe n'idini ry'Abaheburayo nk'idini ntibari bakangutse kugushitswa kw'iryo sezerano. biyumvira yuko Yohana Umubatizi yari umusazi. Yesu avuga kuri Yohana Umubatizi hamwe n'ukuntu ubwoko bw'Abaheburayo bwiyumvira Yohana Umubatizi, yavuze ati Yohana Umubatizi yaje atarya atanwa, ntiyarya kandi ntiyanwa nk'abandi bantu, ariko yarya ibihori ari byo zanzige, ndetse yarya n'ubuki bwo mu ishamba bw'ifunderi, yanwa amazi yo mu nzuzi, ndetse n'aho ariho hose ashoboye gusanga amazi. ntiyarya nk'abandi bantu bashobora kwicara ku meza buzuye bagasangira n'abami n'abandi baherezi. Yohana nta mwanya yari afise w'ivyo bintu, kuko ubukozi bwiwe bwari ubukozi ingirakamaro cyane, kandi igikorwa ciwe cari igikorwa kinini cyane. yari afise akanya gato ko kugikora. yategerezwa rero kubaho ubuzima bworoheje, akarya muri ubwo buryo uko dushobora kubibona. Yesu aravuga ngo Yohana Umubatizi yaje atanwa atarya, muvuga ngo arimwo dayimoni n'umusazi. ati umwana w'umuntu nawe aza arya anwa, muvuga yuko ari umuntu w'umukunzi w'inda, umunoho wa vino, hamwe n'inshuti y'abatoza kori n'abanyabyaha. ni ukuvuga yuko umuntu kubera ko atarya atanwa nk'abandi bantu bavuze ko ari umusazi, ko arimwo dayimoni. Yesu nawe kubera ko yarya akanwa bavuze ko ari umuntu akunda inda, umunoho wa vino, inshuti y'abatoza kori hamwe n'abanyabyaha. abantu ni imburabugirire, kandi n'abo bakuru b'amadini hamwe n'amapeta akomakomeye mu bya teolojiya nabo nyene ni imburabugirire. bo bari bafise ukuntu basobanura ukuntu ubuvugishwa Imana yasezeranye butegerezwa gushitswa. bari bafise uko basobanura ingene integuza tegerezwa kuza, integuza y'ukuza kwa Mesiya. bari bafise n'ukuntu basobanura ukuntu Mesiya ategerezwa kuza, kandi uko ukuza kw'integuza kwashikijwe. Eliya ategerezwa kuza yitwa Yohana, ariko ubukozi bwari ubukozi bwa Eliya buriko bukorwa na mpwemu yera. ariko ntibashoboye kumumenya, kuko bo bari bafise ukuntu babisigura ivy'Imana yari yarasezeranye, kandi Imana ntayihuriye n'insigura abantu batanga ku vy'Imana yasezeranye. Imana ihuza n'ivyo yasezeranye, kandi iyo hageze igihe itegerezwa gushitsa ivyo yasezeranye, bavyemera canke batavyemera. abanyabwenge bakomakomeye mu vy'iyobokamana bo kw'inosi hamwe n'idini canke idini ry'Abaheburayo canke idini ry'Abakristo. nuko rero Imana ntishobora gusaba uruhusha abakuru b'amadini kugira ngo ishitse ibyo yasezeranye, ngo ibabaze ati mbega ivyo bari vyiza ndabishikije mu ubu buryo. ati mbega mwe mwabisiguye gute kugira ngo ndabishitse mu ubwo buryo? mbega niki cabanje ubwa mbere? ni ivyiyumviro canke ubuvugishwa, ivyiyumviro vy'Imana bigaragajwe mu buryo bw'ubuvugishwa canke n'insiguro abanyateolojiya batanze. ica mbere cabaye iciyumviro c'Imana ku bijanye n'ivyo izokora hamwe n'uburyo yoyo izobikora. hanyuma vyaravugishijwe biciye mu bavugishwa n'Imana. kubw'ivyo rero ica mbere kizama ari ica mbere, kandi ivyabaye insobanuro, insiguro, ivyo no gukuraho. kandi insiguro nyayo Imana itanga
ni igihe ibishikije ibyo yasezeranye. Ugushitswa kw'ibyo yasezeranye niyo nsiguro nziza itunganye y'ivy'Imana yasezeranye. Buri yindi siguro iyo ari yo yose idahuje no gushitswa kw'ivy'Imana yasezeranye ni ugushiburira ku ruhande, hanyuma ukagumana n'insiguro Imana itanga ariko gushitswa kw'ivyo yasezeranye, nubwo bitaba bihuye n'insiguro iba yatanzwe n'abanyabwenge bakomakomeye hamwe n'abahanga bo ku ino si. Yesu yabivuze neza muri Matayo igice ca 11 umurongo wa 25 kabandanya, igihe yavuga ngo muri ico gihe Yesu aravuga ati, ndaguhimbaza data mwami w'ijuru n'isi, kuko ivyo wabishije abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira inzoya. Egome data, kuko washimye ko biba bityo imbere yawe. Byose nabihawe na data, kandi nta wuzi umwana atari data, na data ntawe umuzi atari umwana, n'uwo umwana agomba kumuhishurira. Imana yahishije bino bintu byose byo kuza kwa mbere kwa Kristo, ibihisha abanyabwenge n'abahanga, nubwo bwo buvugishwa bwashikirijwe hariya ntibashoboye kububona. Bwari bunyegejwe imbere y'abanyabwenge n'abahanga, no kuvuga ngo ubwo buvugishwa bwose ugushitswa kwabwo byose byari binyegejwe ubwenge bw'abanyateolojiya, abanyabwenge bakomakomeye mu by'iyobokamana bo mu idini ry'Abaheburayo. Kandi namwe Imana yaranyegeje abanyabwenge n'abahanga, abanyateolojiya n'abadogiteri bakomeye mu by'iyobokamana, abakuru b'amadini bakomakomeye mu idini ry'Abaheburayo, namba yarabanyegeje ibanga ryo kuza kwa mbere kwa Kristo. Ikibazo ni iki? Mbega Imana izokongera ihishe n'ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ihishe abanyabwenge n'abahanga mu by'iyobokamana mu bya teolojiya bo mu idini ry'Abakristo? Nimba yarabikoze hariya mu kuza kwayo kwa mbere, ntabwo twokekeranya ko izobikora mu kuza kwayo kwa kabiri, kuko itabikoze nukore yotitegerezwa gusaba imbabazi abanyabwenge bo mu idini, abanyateolojiya n'abadogiteri mu by'iyobokamana bo mu idini ry'Abaheburayo hariya bo mu gihe ca Yesu. Byose byabaye byiza kugira ngo ubutumwa bwiza buve mu Baheburayo buje mu banyamahanga, agakiza kave mu Baheburayo kaje mu banyamahanga, nuko Imana ihamagare mu banyamahanga abantu bitirirwa izina ryayo. Kandi byose bizogenda neza mu kuza kwa kabiri kwa Kristo. Imana izohumisha amaso y'abanyabwenge n'abahanga bo ku munsi wa nyuma, nuko izohishura ibanga ryo kuza kwayo kwa kabiri, irihishurira inzoya, kuko uko niko byayihimbaye hariya guhishurira kuza kwayo kwa mbere inzoya, izonabikora rero mu kuza kwayo kwa kabiri. Kandi byose bizogenda neza kugira ngo ubutumwa bwiza hanyuma buve mu banyamahanga buje mu bwoko bw'Abaheburayo. Abaheburayo aribo barindiriye ukuvugwa k'ubutumwa bwiza bwo bwami buca ijya nino buvuga ku kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu gihugu cyo kwisubiza ivyiwe, nk'umwana w'umuntu hamwe n'umwana wa Dawidi, kugira ngo yicare ku ntebe bwami ya Dawidi, aganze hamwe n'ishengero ryiwe, baganze imyaka 1000, hanyuma baganze n'ibihe bidashira mu bwoko bw'Abaheburayo, baganze no kuna mumbe w'isi. Kandi Abaheburayo bazohezagirwa mu mugambi w'Imana w'inganji y'ubwiza ya Mesiya. Aho niho hari umugisha w'ubwoko bw'Abaheburayo. Hanze iyo nganji y'ubwiza ya Mesiya yazokwimika mu kuza kwiwe, nta mugisha uhari ku bwoko bw'Abaheburayo. Ariko mu kuza k'ubwami bw'Imana
bwimitswe mu bwoko bw'Eheburayo, Mesiya akicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, akaganza ubwoko bw'Eheburayo n'ayandi mahanga yose, hazoza umugisha ku bwoko bw'Eheburayo bwose, kugeza ubwo no mu bugaragwa hazokwimbuka, atari nk'uko himbuka ubu, ariko hazokwimbuka byinshi cyane rwose, kuko mu nganda y'imyaka 1000 isi izoba igororotse. Zirya dogere 10 ifise zahengamye, kujya kuntu isi yahengamye idogere 10 hazogororoka. Mbega Imana izobikora gute? Mbega ni gute izogorora aho hantu izo dogere 10 zahengamye? Mu kabaro gakomeye, biciye mu guturika ruhonyanganda, kuko ivyo byose byarateguwe, kandi n'umuriro ruhonyanganda nawo nyene warateguwe. Umuriro ruhonyanganda rero utegerezwa kwisuka ku isi, ariko cane cane ku bibanza bimwe bimwe, ku bibanza kanaka mu ntambara y'isi yose izoba. Ivyo bizotuma rero isi igororoka. Muri uko guturika nucleaire, uko guturika ruhonyanganda, hamwe n'ibirunga biriko biraruka na nyamugigima ndetse n'ibindi bintu byose, isi izoja mu kibanza cayo. Nk'akarorero mwitegereze, nko mu gihe muri kino kibanza, mu gice co hejuru, kino gitabo coba gihengamye nk'uko, nko mu gihe hoba nyamugigima, muraba uko vyogenda. Habaye nyamugigima coca gigororoka. Uko niko rero bizoba mu kababaro gakomeye. Isi izogororoka, nico gituma hatazoba mu nganje y'imyaka 1000 ntihazoba ibihe vy'imbeho n'urubura nk'uko bihari ubu mu bihugu bitandukanye. Bizoba ari ibihe vy'imvura hamwe n'akazuba ku mubumbe w'isi mu nganje y'imyaka 1000 ya Yesu Kristo. Byose bizogirwa neza, bizoshirwaho neza. Nico gituma isi ifise imibabaro yo kuramukwa kugira ngo ivyare yindi isi nshasha, kandi azoba ari isi izoba igororotse, nk'uko n'abantu nyene bazoba babaye muri iyo nganje y'imyaka 1000 nabo nyene bazoba batumbereye bagororotse imbere y'Imana. Bazoshigwa imbere y'Imana bagororotse no mu bumbe w'isi nawo nyene, kugira ngo bagende batumbereye imbere y'Imana mu bwami bwa Yesu Kristo. Rero dutegerezwa gukangukira ukuri kw'ibintu vyasezeranijwe muri iki gihe ca nyuma, bizotuma hagaragara ugushitswa k'umuzuko bapfuye bizera Kristo, uguhindurwa kwa twebwe bakiri bazima, umuhamagaro w'ubwoko bw'Eheburayo, bahamagagwa n'ijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba ya nyuma canke inzamba y'indwi, hamwe no kuzamurwa canke ukunyakugwa kw'abatoranijwe bajanwa amazima n'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru, kandi ibintu bizoba mu kabaro gakomeye ngaha ku isi. Ariko twebwe dushishikajwe cane n'ibizoba biriko biraba mu rugo rwa Data wo mw'ijuru, arico kibanza twebwe tuzoba turimwo. Hazoshitswa ijambo ryahanuwe ry'Imana yavuze biciye mu mvugishwa n'Imana Yesaya, aho mu gice ca 26 muri Yesaya, ahari ubuvugishwa bufitaniye isano n'igihe ca nyuma. Ahatubwira ngo igice ca 26 umurongo wa 20 na 21 haravuga ngo, rwa bwoko bwanje ngwino winjire mu nzu yawe, wiyugarane ube urihije akanya gato gushitsa aho bushangashigwe buzoshirira. No kuvuga ngo akabaro gakomeye,
kuko uhoraho ariko arava iwe azanywe no guhanira baba mu isi ukugabitanya kwabo. Ivu rizogaragaza ibitenga by'amaraso yaviriye kuri ryo, kandi ntirizoba rigitwikiriye abishwe bo muri ryo. Ibyo ni ibintu bizoba biriko biraba mu kabaro gakomeye. Ariko ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizoba rinyegejwe hamwe na Kristo mu rugo rwa Data wo mw'ijuru mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, kandi urugi ruzoba rwugaye. Mu gihe hazoba hariko haraba uburake, mu gihe hazoba haraba ibihe bibi, twebwe natwe tuzoba turiko turanezerwa tumara ibihe vyiza mu rugo rwa Data wo mw'ijuru. Kristo yaravuze ati mu rugo rwa Data hari amazu menshi, iyo aba atariyo imba narabibabwiye. Ngiye rero kubategurira ahanyu, kandi ko ngiye kubategurira ahanyu nzogaruka kubajana. Uko nukuza kwiwe kwa kabiri, ndabajane jewe ubwanje, kugira ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Avuze ngo nzobajana jewe nyene ubwanje, kuko ishengero ryiwe ni umubiri wiwe w'ibanga w'abizera, ni igice ca Kristo. Rero ivyo biri muri Yohana igice ca 14. Rero dushobora kubona ko dutegerezwa gukanguka kuri ano masezerano yose ahwanye n'iki gihe ca nyuma, kugira ngo ntaduce hejuru, ntituyobegwe ivy'Imana iriko irakora muri iki gihe ca nyuma. Dutegerezwa kuba dukangutse, dukangukiye ukuri ku mugambi w'Imana uhwanye n'iki gihe ca nyuma. Twarahamagawe muri iki gihe ca nyuma. Mwamuzi igituma? Reka turabe igituma. Tubibwirwa na Revera William Branham ko twebwe twahamagawe muri kino gihe ca nyuma. Mu butumwa bwitwa ngo kumenya umunsi n'ubutumwa bwawo, urupapuro rwa 42, mwumve uko havuga. Haravuga ngo bagenzi, turazi impamvu twahamagawe kugira ngo dukoranire munsi y'ijwi ry'inzamba, kuko inzamba y'umwami izovuga, kandi nta gihe kizobaho ukundi. Kubera iki twahamagawe? Kandi ni kubera iki turiko turegeranwa, dukoranirizwa hamwe? Turiko dukoranirizwa hamwe kugira ngo twumve ijwi ry'ino nzamba ya nyuma. Yo mu Bikorinto ba mbere igice ca 15 umurongo wa 50 kugeza ku 56, ari nayo nzamba nyene y'Imana. Yo mu Bitesalonike ba mbere igice ca 4 umurongo wa 14 kugeza ku 17, kandi nayo nzamba nyene, nayo nzamba yavuzwa igihe Yozefu umuganwa wa kabiri mu bwami bwa Farawo, Yozefu umwana wa Yakobo, igihe yahaguruka akava ku ntebe yiwe agasohoka, haca havuzwa iyo nzamba, hagatangazwa hati nimupfukamire Yozefu. Iyo ni nayo nzamba nyene ya nyuma, canke ijwi rirenga ry'inzamba ritangaza ukuza k'umwami, kuko inzamba y'indwi canke inzamba ya nyuma nk'ikimatane c'indwi ni ukuza k'umwami. Kandi kumva inzamba ya nyuma canke ijwi rirenga ry'inzamba ariyo nzamba y'indwi, nivyo bituma twebwe turonka ubumenyi bw'ibi bintu byose bihwanye n'iki gihe ca nyuma.
muri ino nzamba, iyi nzamba niyo ikangura abahungu bose n'abakobwa b'Imana bagakanguka bakava mu nzozi zo mu buryo bw'impwemu kugira ngo bakangukire ukuri kw'ivy'Imana iriko irakora muri iki gihe ca nyuma, nuko babone n'ingene buno buvugishwa bwose buriko buragenda bushitswa, ubuvugishwa buhwanye n'uno musi wa nyuma, bakabona n'ingene Kristo nk'uko yakoze mu ntamboko ziwe canke ibihendwi vy'ishengero ry'abanyamahanga biciye mu ntumwa ziwe kuri uno musi wa nyuma, azoba ariko arakora biciye muri marayika wiwe ntumwa. Nico gituma Yohana yubamye imbere ya marayika wa Yesu kugira ngo amusenge, ariko yaramubujije, kuko uwo mumarayika ni umuvugishwa w'uko musi wa nyuma w'ikimpombe c'indwi, ikiringo c'ubwami hamwe n'ikimpombe c'indwi n'igihe ciwe rikomeze furuka. Kandi we si umwami Yesu Kristo, we gusa ni uwacunguwe n'amaraso y'umwami Yesu Kristo, ni umwe mu bagize umubiri w'ibanga wa Kristo. Rero dutegerezwa twese gukangukira ukuri kw'ivy'Imana iriko irakora uyo munsi mu gihe cacu, kino gihe twebwe twemerewe kubamwo, kandi tukumva ijwi rya Kristo, iri jwi rirenga ry'inzamba canke inzamba ya nyuma, ari ryo banga ry'imituragaro yo mu vyahishuwe igice c'icumi, ivugisha neza ubugingo bwacu, ikaduhishurira ibanga ry'ikimatanije c'indwi. Mw'iri banga ririko rirahishurwa niho hahamagagwa hakegeranwa abatonejwe n'Imana bose bo mu banyamahanga, umubiri w'ibanga wa Kristo. Kandi igihe hazokuzura umubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe ciwe rikomeze furuka, hanyuma Kristo azorangiza igikorwa ciwe co kutuvuganira mw'ijuru, azosohoka areke igikorwa ciwe co kutuvuganira nk'umuherezi mukuru mw'ijuru, kandi ntihazoba hakiri amaraso ngaho ku mutemere wo guhongerako. Kristo azoheza rero yisubize abo yacunguje amaraso yiwe y'igiciro bose, azozura abapfuye bizera Kristo, azoduhindura natwe twebwe twese. Aho rero azoba ari nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu mwuzuro, kandi azoba ari nk'umucamanza w'isi yose mu kugaragara kw'iyiwe, agaragariye mu ishengero ryiwe mu gihe ciwe rikomeze furuka, hamwe n'ikiringo c'ubwami ku musi wa nyuma, no kuvuga ngo mu kimpombi c'indwi. Integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo yari karavuga ikintu ngira akamaro cyane ku bijanye n'umuzuko w'abapfuye bizera Kristo. Yaratubwiye kw'ivyo vyari bifataniye sano n'inganji y'imyaka igihumbi, ko vyari bihuye n'ikimpombe. Reka turabe urupapuro rw'146 mu gitabo c'imirongo, yaravuze kw'iherezo ry'iki gisomwa 13:3, haravuga ngo icaha cose gitegerezwa guhanagurwa, icaha cose gitegerezwa gukugwaho. Nico gituma mu kimpombe gikomeye, igihe hazoba umuzuko, ntibizoba ngombwa ko twongera kuvuka biciye mu bavyeyi bacu, ariko Imana nk'uko yabikoze mu itanguriro
izohamagara umuntu imukure mu mukungugu wo kw'isi hamwe n'umufasha wiwe ari kumwe nawe. Ivyo ni ukuri. Ubwo nibwo buryo, uko niko yabikoze mu itanguriro. Mbega avuze ko bizoba ryari? Haravuze ngo mu kimpumbe gikomeye, igihe hazoba umuzuko, ntituzotegerezwa kuvuka biciye mu bavyeyi bacu. Ikimpumbe gikomeye ni ukuvuga ngo ikimpumbe c'indwi ari wo musi wa nyuma imbere y'Imana. Ni kuri uwo musi wa nyuma canke mu kimpumbe c'indwi niho umuzuko w'abapfuye bizera Kristo uzobera, hamwe no guhindurwa kwa twebwe abakiri bazima. Rero abantu bamwe bamwe baziyumvira ku bijanye n'ikimpumbi c'indwi, bavuge bati mbega no kurindira cane. Twongeye ku kirangamisi imyaka yo gucegwa kiriko, twaramaze gushika mu kimpumbi c'indwi. Nuko rero turi mu gihe aho umwanya wari wo wose hazokuzura igitigiri c'abatonejwe n'Imana mu banga wa Kristo mu gihe ciwe komeze furuka, abapfuye bizera Kristo nabo bakazuka, natwe bakiri bazima tuzohindurwa. Kandi ivyo nivyaba, mbega bizoba bibaye mu kimpumbi kihe? Mu kimpumbi c'indwi. Muri ico kimpumbi aho Kristo azokwimika ubwami bwiwe aha ku mumbe w'isi. Murabe ngahe ku rupapuro rw'ijana 38 mu gitabo c'imirongo nyene, akarongo ka 12 12:36 haravuga ngo nuko rero azotuma abamarayika biwe begeranye abatoranijwe mu birere bine, uhereye iy'ijuru riherera kugeza iy'isi herera. Ivyo biriko bitubwira ku muzuko, ukuzamurwa, kuduga. Azotuma abamarayika biwe kugira ngo begeranye. Mwebwe mwarigeze kwibaza ico arico abamarayika? Intumwa. We azobegeranya, azobakoraniriza hamwe. Murabona? Abazane, abegeranye, abakure guhereye iy'isi iherera kugeza iy'ijuru riherera. Ijambo ryabaye rikagaragara ku isi. Murabona? Murabitahura? Ijambo ryaravuzwe, ijambo ryaravuzwe, aha riragaragara. Rero abantu bose bagize ijambo ry'Imana mu gihe babayemwo, babaye ijambo ry'Imana mu gihe cabo hamwe n'intumwa y'Imana muri ico gihe. Kandi abo nibo ku munsi wa nyuma nibo bazozuka mu muzuko wo mu mibiri ihoraho, n'abacu bavuye mu mubiri, natwe bakiri bazima, twese abafise ijambo ry'Imana mu gihe cacu, ijambo ry'Imana ryo mu gihe ciwe komeze furuka, ijambo ry'ijwi rirenga ry'inzamba, ubutumwa bwiza bw'ubwami, tuzohindurwa muri iki gihe ca nyuma, igihe abapfuye bizera Kristo bazozuka. Abazoba ariko bumva ijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba ya nyuma ibanziriza umuzuko, ijwi rirenga ry'inzamba rizovuga ku munsi wa nyuma. Rero kuri iryo jambo bakiriye hamwe n'uwo mubiri wa teofaniya barose, hazigaragaza umubiri musha, umubiri ufatika uhoraho, uwo tugiye kuronka. Kuko ibiboneka vyaremwe mu bitaboneka. Jambo ryigize umubiri aba mu biremwa abantu, kandi yamenyekanye ku izina rya Yesu. Ubwa mbere na mbere yabanje kuba umubiri wa teofaniya, hanyuma yigira umubiri aba mu bwoko bw'abaheburayo. Kandi mbere yuko umuntu aronka umubiri ufatika uhoraho, ategerezwa kubanza kugira umubiri wa teofaniya, akaba yarizeye Kristo umukiza wiwe, yaravutse ubwa kabiri, akaba afise umubiri wa teofaniya kugira ngo hanyuma
azoronke umubiri ufadika uhoraho ubwo yadusezeraniye twebwe twese. nico gituma ari ingirakamaro cyane kuba dukangutse muri iki gihe cya nyuma. Kristo avuga ku kuza k'umwana w'umuntu yavuze ati mugabe kandi musenge, kuko mutazi isaha umwana w'umuntu azozirako. yaratwigishije kuba dukangutse tugavye twiteguriye kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, twiteguriye kuza kwa kabiri kwa Kristo, kuko abazoba bagavye hanyuma bakamubona mu kuza kwiwe bakamwakira nibo bazojana nawe. kandi bashushanywa n'inkumi z'ubwenge muri Mateyo igice ca 45 umurongo wa 10 kugeza ku wa 13. havuga ko mu gihe inkumi z'ibijuju zari zigiye kugura amavuta, umukwe yaciye aza, abari biteguye inkumi z'ubwenge binjiranye nawe mu bukwe, hanyuma urugi rurugagwa. hanyuma na za nkumi z'ibijuju nazo nyene zaraje zidodora ku rugi, ariko urugi rwari rwamaze kugagwa. baciye basigara rero, vyabaye ngombwa ko batererwa mu kabura gakomeye. basigaye kugira ngo bace mu kabura gakomeye, aho bazokwezwa n'ibihano vy'akababaro gakomeye, nk'uko na Isirayeli nayo nyene izokwezwa mu kababaro gakomeye, kandi n'isi nayo nyene izokwezwa mu kababaro gakomeye. akababaro gakomeye ni igihe c'ukwezwa kw'isi na Isirayeli ndetse n'inkumi z'ibijuju. ariko inkumi z'ubwenge zo zarejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo umukiza wacu, kandi mpwemu yera yamye akorera muri buri muhungu n'umukobwa w'Imana. nuko rero ishengero rya Yesu Kristo ryaratsindanishirijwe nk'uko ritigeze gucumura, na buri watorejwe n'Imana ku giti ciwe nawe nyene. rero dushobora kubona, mwitegereze hano ku rupapuro nyene rw'ijana na 38 mu gitabo c'imirongo akarongo ka 12:35 12:35 haravuga ngo mwizamugwa ry'umugeni bizoba uko nyene, ijambo riri muri mwebwe umubiri uzokwigaragaza kuri iryo jambo, vya bindi nyene nk'uko yabigiriye Sara, na Aburahamu, niko azobigirira umwe wese muri mwebwe na jewe. kandi kugira ngo turonke umubiri musha uhoraho, dutegerezwa kubanza kugira iri jambo, ijambo ry'Imana, ubutumwa bw'Imana bw'igihe cacu, hamwe n'umubiri wa Teofaniya mu buringanire bwa 6, kugira ngo hanyuma higaragaze, hanyuma turonke umubiri uhoraho uhawe ubwiza. uko niko rero mu kuba mu mubiri musha tuzoba twagizwe imibiri, ariko imibiri idapfa, itabora, imibiri ihawe ubwiza, umubiri uhawe ubwiza nk'umubiri w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. turiko tuba mu gihe aho dutegerezwa kuba dukangukiye ukuri ku vy'Imana iriko irakora muri iki gihe, nk'uko yabisezeranye muri iki gihe ca nyuma. turiko tuba ku iherezo ry'ibihe, dushingiye ku kirangamisi c'abanyamahanga, kandi Kristo yaragabishije abigishwa biwe ko bokwama bagavye biteguriye kuza k'umwana w'umuntu, kuko umwana w'umuntu azanana bande n'abamarayika biwe, niho rero azoca agerera umwe wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. rero mbega nibihe bintu Kristo yasezeranye ko azokora mu gihe ca nyuma ku muhero w'isi? kandi ni ikihe kizoba ari ikimenyetso c'umuhero w'isi hamwe no kuza kwiwe? baramubajije ico kibazo muri Mateyo 24. Yesu bamubaza
mu gice cya 44 umurongo wa 3, yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye, baramubaza bati tubwire ivyo bizobaho ryari, kandi ikimenyetso kizoba igicukuza kwawe nica umuhero w'isi. Ni ikihe kimenyetso c'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi ni ikihe kimenyetso kizohaba c'umuhero w'isi? Mbega ni ikihe kimenyetso Yesu yabahaye? Mu gice nyine ca 44 umurongo wa 30 na 31 haravuga ngo abone ikimenyetso c'umwana w'umuntu kizobonekera kw'ijuru, niho amoko yose yo mw'isi azoboroga, bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu vyo kw'ijuru, ari n'ububasha bwinshi n'ubwiza bwinshi. Ngikiri iki kimenyetso hano kw'ijuru, haje igicu kw'ijuru. Kino gicu cashushanye mu maso h'umwami, cyari cacapuwe n'abamarayika ndwi ntumwa b'ibintu by'ishengero ry'abanyamahanga, n'uwundi mumarayika yaratandukanye n'abandi, ari we marayika afise ikimatanije c'indwi. Kandi kugira ngo ikimatanije c'indwi kigaragara ku isi gishitswe, uno mumarayika ategerezwa kuza mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma agaragaye biciye muri marayika we ntumwa, nk'uko abamarayika ndwi ntumwa nabo byabaye ngombwa ko baza bari mu mubiri y'umuntu kugira ngo bagire ubukozi bwabo ngaha ku isi. Kandi nimwumvirize, abandanya avuga ngo azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranya abatoranijwe biwe bava mu birere bine, guhera y'ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Aha tuhafise ibimenyetso bihambaye bibiri: ikimenyetso cyo kuza k'umwana w'umuntu hamwe n'ikimenyetso c'umuhero w'isi. Rero mwitegereza muri Matayo igice ca 13 murongo wa 30 haravuga ngo mureke bikorane vyompi gushitsa mwigenya, maze mu gihe c'igenya nzobwira abagenyi nti mubanze mutororokanye urwamfu, mu ruhambira imikama, uruturire, ariko uburo mubwimburire mu kigega canje. Uyu n'umugani w'urwafu n'uburo. Hanyuma ariko asigura uno mugani w'urwafu n'uburo abisabwe n'abigishwa biwe mu gice nyine ca 13 umurongo wa 33 ukabandanya, havuga uku gukurikira: maze asezera ishengero, Yesu yinjira mu nzu, abigishwa biwe baza kuri we bati dusobanurire umugani w'urwamfu rwo mu ndimiro. Nawe arabishura ati uyu mbuto nziza ni umwana w'umuntu, indimiro ni isi, imbuto nziza nibo bana b'ubwami. Ni bande abana b'ubwami? Nabagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Urwamfu ni abana ba wa mubi. Umwansi yarubivye, uwabivye urwamfu ni wa mugwanizi. Igenya ni umuhero w'isi, abagenyi n'abamarayika. Ni ikihe kimenyetso c'iherezo ry'ibihe? Ikimenyetso c'umuhero w'isi ni sarura ririko rikorwa n'abamarayika b'umwana w'umuntu. Mu kuza kw'abamarayika b'umwana w'umuntu ariko kuza ku bukozi bwa Mose na Eliya ku munsi wa nyuma, n'ijwi rirenga ry'inzamba bahamagara begeranya begeranya ingano. Dufise ikimenyetso c'umuhero w'isi. Nk'uko urwamfu rutororokanwa rugaturirwa mu muriro, niko bizoba ku muhero w'isi. Umwana w'umuntu azotuma abamarayika biwe nabo bazotororokanya ibisitaza byose n'abakozi bizira, babikure mu bwami bwiwe, bazobaterera mu itanure ry'umuriro, niho hazoba amarira no kujyana insa z'amenyo. Ni ukuvuga ngo urwafu bazoruterera he? Mu itanure ry'umuriro, ariko kabaro gakomeye. Ariko bizogenda gute ku batoranijwe ingano? Ubundi abagororotsi bazokwaka nk'izuba mu bwami bwa se. Abagororotsi n'abatoranijwe ingano, abazokwaka nk'izuba, ni ukuvuga ngo bazokwaka nk'izuba ry'ubugororotsi, bazokwaka nka Kristo
kristo aje mu maso hiwe asa nk'izuba, aje nk'umwami, kuko izuba ni umwami w'ibindi binyasi, kandi kubera ko ingano abatejwe n'Imana abana b'ubwami ari abami n'abaherezi, bazokayangana bazokwaka nk'abami n'abaherezi mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000 y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero dushobora kubona ico ari cyo ikimenyetso c'umuhero w'isi. Twaragize biciye muri kahise k'ikiremwa muntu kuva kuri Kristo kugeza ubu, twagiye turagira ibinjana byinshi byagiye birahera. Iherezo ry'ibinjana byinshi ryarabaye. Iherezo ry'ikinjana ca mbere, ica kabiri, iherezo ry'ica gatatu, iherezo rya kane, iherezo ry'ica gatanu, ica gatandatu n'icindwi, ndetse n'ibindi. Ikiremwa muntu carabaye kuri buri rimwe mu iherezo rya buri kinjana. Rero ubu ikiremwa muntu kiriko kiraba twisunze ikirangamisi c'abanyamahanga. Ikiremwa muntu kiriko kiba ku iherezo ry'ikinjana ca 20 mu myaka ingana n'ibihumbi 2000 kuva kuri Kristo kugeza ubu. Buri myaka nk'ibihumbi 2000 hari ikintu gikomeye cyane kiba ngako mumbe w'isi, nk'uko biri mu mugambi w'Imana. Rero babayeho ku iherezo ry'ikinjana, abatoranijwe bategerezwa kuba bariko barahamagarwa begeranwa muri iki gihe ca nyuma biciye mu bukozi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu. Kandi nico gituma kw'ijuru hagaragaye ikimenyetso c'umwana w'umuntu, kandi bari ngaha abamarayika b'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga hamwe n'uwundi mumarayika yaratandukanye n'abandi. Nyuma y'ico kimenyetso gikomeye cyane kw'ijuru, uhereye ubwo kabandanya ubukozi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu ku munsi wa nyuma butegerezwa kuba buri ku isi, bugaragariye ku isi mu buryo bugenda burakura, uhereye mu 1933 ukabandanya. Kandi ubwo nibwo bukozi bwa Mose na Eliya n'ijwi rirengaje nzamba, bahamagara begeranya abatorejwe n'Imana ku munsi wa nyuma. Rero dushobora kubona kw'iyo tariki y'1963 mu kwa kabiri tariki 28 mu 1963 ni itariki ingirakamaro cyane mu gushitswa ko buvugishwa bwa Bibiliya buhuye n'umunsi wa nyuma. Tuvuze ku bijanye n'iherezo ry'ikinjana n'iherezo ry'ikimpumbi ca gatandatu, twongeye ku kirangamisi imyaka yose yo gucegwa ikiriko, nk'umwaka w'1960 canke 1963 hariko haragera ku iherezo ry'ikimpumbi ca gatandatu. Mu yandi majambo hagera ku iherezo ry'ikinjana ca 20. Aho ni gihe twofata uhereye mu gihe ca Yesu kugeza ubu, tugafata iyo myaka 2000 kuva kuri Kristo kugeza ubu, tugafata iminsi 360 mu mwaka. Ariko ikirangamisi abanyamahanga bakoresha ubu kigizwe n'iminsi 365 hamwe n'ica kane co munsi. Kubw'ivyo rero ico kirangamisi kiriko iminsi 5 hamwe n'ica kane yiyongerako. Ivyo bisigura ko mu gahe gato, mu kanya kagufi cane k'imyaka 2000, twisunze ikirangamisi c'abanyamahanga, mu gihe twobijana ku kirangamisi c'ubuvugishwa arico kigizwe n'iminsi 30 y'ukwezi hamwe n'iminsi 360 mu mwaka, twisunze ubuvugishwa bw'umuvugishwa n'Imana Daniyeli hamwe n'ivyeshuwe Yohana igice ca 11, duca dukagura ko imyaka 2000 tubayemwo
imyaka 2000 tumaze twisunze ikirangamisi c'abanyamahanga ni kuva mu 2000, ni hagati y'imyaka 2026 n'imyaka 2036 ku kirangamisi c'Imana. No kuvuga ko twisunze ikirangamisi c'Imana twaramaze gushika mu kimpumbi c'indwi, kandi haraciye igihe kitari gito. Kandi ibyo bisigura yuko turi mu kimpumbi c'indwi, aho abamarayika b'umwana w'umuntu bategereza kuba bari ku isi bahamagara begeranya n'ijwi rirenga ry'inzamba, iyo nzamba ya nyuma abatorejwe n'Imana bo mu banyamahanga, kugira ngo hanyuma bahamagara abatoranijwe bo mu bwoko bw'Abaheburayo ari bari 144 by'abatoranijwe, babashire mu gasongero hejuru ku musozi Siyoni, kandi babadome ku ikidomesho c'Imana nzima, nk'uko biri mu vyahishuro Yohana igice c'indwi umurongo wa 2 ukabandanya, n'ivyahishuro Yohana igice ca 14. Ariko bategerezwa kubanza guhamagagwa bakegeranwa abatoranijwe bo mu banyamahanga, bagashirwa mu gihe c'ibireko bizifuruka, ariko gasongero ku musozi w'Imana, umusozi wa Siyoni, no kuvuga w'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Natwe rero turiko tuba mu gihe gikomeye cyane c'ubwiza, aho dutegerezwa kuba dukangutse ku vy'Imana iriko irakora muri iki gihe ca nyuma. Imana iriko irahamagara yegeranya abatoranijwe ba nyuma bo mw'ishengero ryayo mu mubiri wayo w'ibanga w'abizera, hanyuma izohamagara yegeranye abatoranijwe mu bwoko bw'Abaheburayo ari 144 vy'Abaheburayo. Iki ni gihe cyo kuba dukangutse, dukangukiye ukuri ku vy'Imana iriko irakora. Abantu benshi rero bazibaza bati none bari he abamarayika b'umwana w'umuntu bavuza ijwi rirenga ry'inzamba muri iki gihe ca nyuma, mu gihe c'ibireko bizifuruka, mu gasongero k'umusozi w'Imana mw'ishengero rya Yesu Kristo? Kandi bari he abatoranijwe n'Imana bariko barahamagagwa begeranwa? Turi hano, turi ngaha kuri uno musi wa nyuma, mu gihe c'ibireko bizifuruka, mu gasongero k'umusozi w'Imana, kandi aho niho hazonashigwa 144 vy'Abaheburayo muri iki gihe ca nyuma, kuko nta kindi gihe gihari uretse igihe c'ibireko bizifuruka, arico gihe gihoraho, aho inganje y'imyaka 1000 izokwimikirwa, kuko inganje y'imyaka 1000 hamwe n'ikimpumbi c'indwi byose biri mu gihe c'ibireko bizifuruka. Si igihe c'ibireko bizifuruka kiri mu kimpumbi c'indwi, ariko ikimpumbi hamwe n'inganje y'imyaka 1000 biri mu gihe c'ibireko bizifuruka, kuko igihe c'ibireko bizifuruka ni igihe gihoraho. Ico gituma ubutumwa bwiza bw'ubwami buvugwa mu gihe c'ibireko bizifuruka, mu kiringo c'ubwami, hanyuma ubwo butumwa buzobandanya, buzokomeza, kandi niyo ntumwa izokomeza hamwe n'ubutumwa bwayo. Mu vyahishuro Yohana igice ca 14 murongo wa 6 ukabandanya, haratubwira ngo kandi mbona umumarayika wundi aguruka yatiriye ijuru afise ubutumwa bwiza butazoshira. Umumarayika afise ubutumwa bwiza buhoraho bwo kubarira ababa kw'isi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga n'ijwi rirenga ati, mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe c'amateka yayo gishitse. Mu butumwa bwiwe atangaza agahishura yuko isaha y'ibihano vy'Imana yashitse, no kuvuga yuko aja avuga umunsi wo kwihora w'Imana yacu. Mu butumwa bwiwe, mu nkuru nziza yiwe, haravuga ngo musengi yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi.
aha dushobora kubona ko ibyashushanyirijwe mu ntumwa ya gatanu y'igihe cya gatanu cy'ishengero ry'abanyamahanga hanyuma bishikirizwa mu mwuzuro wose muri marayika w'umwami Yesu Kristo, ari nawe Kristo azoba arimwo muri mpwemu yera amwigaragarijemwo, kandi ni nawe azanye ubutumwa bw'inkuru nziza ihoraho ku mahanga yose, ibihugu n'indimi zose, kandi atwigisha ko isaha y'uburake bwiwe y'ibihano byiwe yashitse. Atwigisha ko twashitse mu kimpombe c'indwi aho hategerezwa kwisuka ibihano by'Imana ku biremwa abantu. Uko n'ukuri kudashobora kwihakanwa, kuko byaravugishijwe ko bizoshitswa kuno kuri ko kuzoshitswa ku munsi wa nyuma. Ariko imbere yuko hashitswa ukuri kw'ibihano by'Imana ku biremwa abantu, harahamagagwa hakegeranwa abatorejwe n'Imana bose n'ijuru rirengaje nzamba, kandi barategurwa kandi barahindurwa bakajanwa mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, hamwe n'abapfuye bizera Kristo bazozuka bari mu mibiri ihoraho. Nico gituma tudatinya akabaro gakomeye n'ibihano bizokwisuka mu kabaro gakomeye. Neza cyane ntabwo tubitinya kuko ntituzoba tukiri hano. Rero abazoba bari hano baratinya ayo makuru, baratinya ukuvugwa k'umunsi wo kwihora w'Imana yacu, ariko abatoranijwe ntabwo babitinya, kuko tuzoba twamaze kuronka umubiri musha, kandi tuzoba turi mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Uko kuri kose kwahanuwe kwavugishijwe guhwanye n'iki gihe ca nyuma, dutegerezwa twebwe kuba tumeze gute? Dukangutse kuri uno munsi, uyu munsi twebwe turiko turabako, nuko tukabona ingene buno buvugishwa buzogenda burashitswa, buno buvugishwa buhwanye n'umunsi wa nyuma. Kandi tugashobora gusa kuba twiteguye kandi tunatahura bino bintu byose bizoba biriko biraba muri iki gihe ca nyuma. Twumva iki? Inzamba ya nyuma canke ijuru rirengaje inzamba ry'ubutumwa bwiza bwo bwami ritumenyesha, ritubwira bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba kuri uno munsi wa nyuma. Iki ni igihe cyo gukangukira ukuri kw'ivy'Imana iriko irakora uyu munsi ku munsi wacu, ku munsi wa nyuma canke ikimpumbi c'indwi, arico twamaze kubona ko catanguye mu gihe twokongera ku kirangamisi imyaka yo gucegwa ikiriko. Kandi nubwo twokongera ku imyaka indwi gusa, naho nyene coba caramaze gutangura. Tutongereye ko n'umwaka n'umwe, naho mwitegereze, ku wa kane hazorangira umwaka w'igihumbi amajana 998, hatangure umwaka w'igihumbi amajana 999. ni ukuvuga ko mu minsi mikeyi hazokwira imyaka 1999, ni ukuvuga ngo yakwiye. Hanyuma igihe tuzoshika mu mwaka w'2000, ni ukuvuga ko tuzoba dusigaranye, ni ukuvuga yuko hanyuma tuzoba dusigaranye umwaka. Mwibuke yuko igihe bivuzwe ko turi mu mwaka w'igihumbi amajana 998, nuko uwo mwaka uba waramaze gukwira. Iyindi misi tuba turiko turabamwo iba ariyo mu wundi mwaka. Imyaka mwebwe mubayemwo mumaze
iyo uvuze ko ufise twavuga ngo imyaka 25 nuko uba waramaze kumara kubaho imyaka 25, ni imyaka 25 wamaze gukwiza. Dushingiye ku kirangamisi c'abanyamahanga kuva kuri Kristo kugeza ubu dufise imyaka ingahe? 1998. Ku wa kane tuzokwinjira, ku wa kane ushira ku wa gatanu tuzinjira mu mwaka w'1999. ni ukuvuga ko mu gihe imyaka y'ibinjana hamwe n'ibimpumbi yokwira mw'uburyo nyene ikwira imyaka yacu uhereye igihe twavukiye, isi rero kuva kuri Kristo kugeza ubu yoba ifise kuva ku wa gatanu ukabandanya saa sita n'iminota n'imisegonda mikeyi yoba ifise imyaka 1999 kuva kuri Kristo kugeza ubu. Nuko rero dusigaranye imyaka mike cyane dushingiye ku kirangamisi c'abanyamahanga kugira ngo twinjire mu kimpumbi c'indwi. Ariko Imana yoba yaracereje ikirangamisi cayo canke Imana yoba yarahinduye ikirangamisi cayo? Jewe niyumvira ko atari byo. Integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo ubwayo yavuze yuko ikirangamisi casubijwe inyuma, cacerewe. Nuko rero dushobora kwitegereza turavye mu yindi furuka tugatereza akajisho hirya tukabona ko ikirangamisi cacerejwe, casubijwe inyuma, ariko kwitegereza no kubona yuko byose vyabaye vyiza. Abantu ntibazi igihe bariko barabamwo, ntibazi ikimpumbi bagezemwo, ntibazi ikinjana barimwo, ariko abatoranijwe bo barabizi, kuko abagize ubwenge bazobitahura. Kandi ikimpumbi c'indwi no mu kinyejana ca 21 na 2 na 3 hamwe n'ivyo binjana byose bizoza, Kristo biciye muri wake we ntumwa azoba ariko arakora ibintu bikomeye cyane, anatumenyesha ibintu byose ashaka ko twebwe tumenya, kandi azoba ariko arashitsa ibintu byose yasezeranye byo ku munsi wa nyuma. No kuvuga ngo mu kimpumbi c'indwi turabonye muri kano gatondo ko inzamba ya nyuma hamwe n'ijwi rirenga ry'inzamba rihamagara rikegeranya abaterejwe mu manyamahanga rigahishura ibanga ry'ikimaterero c'indwi, ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Twabonye ko ariyo nzamba nyene y'indwi ihamagara ikegeranya abaheburayo ikabahishurira ibanga ryo kuza ko mwami, kuko inzamba y'indwi hamwe n'ikimatanije c'indwi ni iki? No kuza ko mwami aje azananye n'abamarayika biwe. Rero mwumva ingene rino banga muri iki gihe ca nyuma ryari guhishurwa, kandi twarahamagawe n'inzamba ya nyuma canke ijwi rirenga ry'inzamba kugira ngo dutumigwe mu butumire bwiza bwo ku munsi wa nyuma bw'ishengero rya Yesu Kristo, kugira ngo turonke uguhishurirwa kw'ibintu byose bitereza kubaho vuba, turonke uguhishurirwa kw'ikimatanije c'indwi, guhishurirwa ko kuza ku mwami azananye n'abamarayika biwe, kugira ngo dushigwe mwisonga mu gasongero k'ishengero rya Yesu Kristo, dutegurirwe guhindurwa muri kino gihe ca nyuma. Dushobora kubona ihangiro ryari gutuma hahamagagwa hakegeranwa baterejwe n'Imana bose bo ku munsi wa nyuma. Igihe azokuzura ico gitigiri, Kristo azova ku ntebe yo kutuvuganira, azisubiza abantu bose yacunguje amaraso yiwe igiciro,
hanyuma azoraga mu mwuzuro, azohindura marayika wiwe ntumwa, ndetse kandi azonahindura abateje bose babayeho muri iki gihe ndetse n'abapfuye bizera Kristo. kandi ukuragwa mu mwuzuro guhindurwa no gucungurwa ku mubiri, aduhaye umubiri musha, umubiri uhoraho, udapfa, utabora, uhawe ubwiza, umeze nk'umubiri w'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Aho rero Imana izoba igaragariye mu mwuzuro wose, igaragariye muri marayika wayo ntumwa, hamwe no muri buri umwe mu batejwe n'Imana bo ku munsi wa nyuma, kuko twese tuzoba turi mu mubiri musha uhoraho, uwo yasezeraniye bande, uwo yasezeraniye umwe wese muri mwebwe na jewe kandi. Ico gituma iki ari gihe cyo kuba dukangutse, dukangukiye ukuri kw'ivy'Imana irikw'irakora uyu munsi, kuri uno munsi wa nyuma. Igihe cyo gukangukira ukuri kw'ivy'Imana irikw'irakora uyu munsi. Rero turashobora kubona ko umuhamagaro ari uwo gukanguka. None bari he abamaze gukangukira ukuri kw'ivy'Imana irikw'irakora kuri uno munsi? Muri iki gihe turi hano dukangutse mu buryo bw'impwemu, tubona ubuvugishwa buhuye n'umunsi wa nyuma, tubona n'ingene Imana iriko iragenda ishitse ubwo buvugishwa, kandi twumva n'ijwi ryayo, ijwi ryayo ry'inzamba ritumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Ico gituma ibintu bitigeze bimenyekana mu bihe no mu biringo byaheze, twebwe turabizi. Kubera iki? Kuko dukangutse, turakangutse, dukangukiye ukuri kw'ivy'Imana irikw'irakora uyu munsi, kuri uno munsi wa nyuma. Rero umwaka usanzwe, ukwezi, indwi n'umunsi n'isaha aho Kristo azozurira abapfuye bizera Kristo akaduhindura natwe abakiri bazima, ntabyo tuzi. Ariko twaramenye yuko ari mu kimpumbi c'indwi, kandi ikimpumbi c'indwi ko catanguye, kandi bizoba ku bazoba ariko bumva ijwi rya Kristo, uguhindurwa kw'imibiri yabo. Nuko rero ic'ingirakamaro ni ukuba dukangutse twumva ijwi rya Kristo, iri jwi rirenga ry'umumarayika mukuru hamwe n'inzamba y'Imana yasezeranijwe muri iki gihe ca nyuma. Nta n'umwe yoja kuryama mu buryo bw'impwemu, ariko mukanguke mu buryo bw'impwemu, mwumva imisi yose ijwi rya Kristo, rino jwi rirenga ry'inzamba, ari naryo ririko riragutegura, kandi ririko nanje rirantegura. Kandi iri jambo iri atubwira mu butumwa bwiwe bw'ijwi rirenga ry'inzamba, niho haza umwiteguro wanyu ndetse n'uwanje. Kandi kuri iri jambo hazigaragaza uguhindurwa kumwe wese muri mwebwe, ndetse no guhindurwa kwanje. Hazigaragaza uguhindurwa kwa twebwe twese. Mwabonye agaciro ko kuba umuntu akangutse. Ico gituma Kristo yavuze ko twaba dukangutse twiteguriye ukuza k'umwana w'umuntu. Ese imigisha Yesu Kristo marayika w'isezerano, umukiza wacu, yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje, kandi ese vuba aho kuzura igitigiri c'abaterejwe n'Imana, vuba twese duhindurwe, hanyuma tujanwe mu rugo rwa Data wo mw'ijuru, mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, mw'izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Bumwe mu buryo twerekana ko twipfuza guhindurwa vuba, mwamuzi ubwo ari bwo, ni ugukunda Kristo n'ubugingo bwacu bwose, tukumvira ijambo ryiwe, tukamukorera imisi yose y'ubuzima bwacu, tukajana n'ubutumwa, kugira ngo huzure igitigiri c'abatoranijwe. Kuko
ntituzohindurwa kandi ntituzova hano hatarinjira uwa nyuma mu batoranijwe, kuko nta n'umwe mu batoranijwe azozimira, kandi nta n'umwe mu batoranijwe bo mu ishengero rya Yesu Kristo, nta n'umwe muri bo azosigara ngaha mu karago gakomeye. Twese tuzojana na Kristo mu mazimana y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ni vyiza twamaze kubona impamvu tukiri ngaha, nuko kugeza ubu akiri karahamagara yegeranya abatoranijwe mu bihugu bitandukanye, kandi nico gituma dutegerezwa kuba turiko turakora ingendo mu bihugu byose, kuko nk'uko Kristo yabwiye Pawulo ati mfise abantu benshi muri iki gisagara. Rero Imana ifise abantu benshi muri Amerika Latine na Karayibe, ndetse hariho na bamwe basimbiye mu bindi bihugu, ariko abantu benshi ibafise muri Amerika Latine na Karayibe, abantu benshi b'umubiri w'ibanga w'abizera, kuko igihe cyo kubize furuka kibera hehe? Muri Amerika Latine na Karayibe. Aho niho hari abantu benshi b'ishengero ryayo, umubiri wayo w'abizera, umubiri w'ibanga. Aho niho ubutumwa bukora 100%, ubutumwa bw'ijwi rirengaje nzamba. Ni vyiza, reka ivyo tubiceceke tubigarukirize ngaho. Icigwa cacu cari igihe cyo gukanguka, igihe cyo gukangukira ukuri kw'ivy'Imana irikw'irakora. Turi ngaha rero dukangutse, ariko abasigaye mu bana b'Imana batakangutse bategerezwa gukanguka nabo, kandi nico gituma natwe twishira mu maboko ya Kristo kugira ngo adukoreshe mu kujana ijambo ryiwe, ijwi ry'umwana w'Imana, ijwi ry'umwana w'umuntu, ubutumwa bwiwe, kugira ngo dukangure abo bose basinziriye mu buryo bw'impwemu, batarabona ukuri kw'ivy'Imana irikw'irakora kuri uno musi wa nyuma. Ni vyiza, ese Imana yobandanye kubahezagira mwese. Imana barinde. Ndasigana hamwe natwe bundi busha Revera Miguel Bermudas Marine kugira ngo abandanye asozere igice cacu muri kano kanya, hanyuma ndaza kongera mbane namwe mu gikorane gikurikira Miguel aza gutegura, kugira ngo naho nyene muri ico gikorane dusangire ibintu byose biza kuba biri ngaho. Imana bahezagire barinde, kandi babandanye mugira imigisha myinshi ivuye kuri Kristo muri ino Noheri, kandi mwese mugire umwaka musha w'iterambere 1999. Ese Imana yabahezagira kandi kabarinda mwese.